Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi batari bake babayeho mu mwibiheburo kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho igisirikare c'u Burundi kimaze gushirira muri Kongo kandi bikaboneka neza ko byose biriko birakorwa mu nyungu ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho gusambura igisoda ataco bimubwiye, ahubwo ikimuraje ishinga ari ukuyora amadolari ku butaka bwa Kongo. Turaza kubigaruka ko mu idonido y'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cyane kandi ababaje y'ibiriko birakorerwa abasoda b'u Burundi muri Kongo. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'ibiri kuvugwa mu mutekano, aho mu ishamba rya Kibira harimwo abarwanyi bashaka kurwanya ubutegetsi bwa Kigali bariko barakorana n'inzego z'umutekano zo ku rwego rwo hejuru ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakaba bariko barategura ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Rwanda mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwifatanya n'abo barwanya ubutegetsi bwa Kigali ndetse n'ibiriko birakorwa hagati y'abo barwanyi na leta y'u Burundi, ariko bikaba bibangamiye bikomeye cyane abanyagihugu bato bato baturiye iryo shamba rya Kibira. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi bihambaye kandi byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko barakorera ikibi abana b'u Burundi ndetse bukaba bushaka no gusotora igihugu cibanye c'u Rwanda, igihugu kizira ubusa kandi igihugu biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse asotoye intambara ku Rwanda bishobora kumukwegera akarambaraye. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'abarwanyi ba Red Tabara bafashwe bakaba bapfungiwe mu iperereza, ariko bakaba bari kwicwa urubozo kamwe kamwe bicishijwe inzara. Ibiri kaba ari itegeko ryatanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'utwara iperereza y'u Burundi General Ildefonsi Habarurema, aho amakuru adushikira avuga ko abarwanyi bose ba Red Tabara bashaka kubica kamwe kamwe babicishije inzara kugeza bose baheze, amaze bakavuga ko bishwe n'urw'akarago, ariko batari bake bakaba baratangiriza bavuga ko nibaramuka bakoze iryo kosa bakagumya kurikora ibintu bishobora kubakomerana, kuko abarwanyi ba Red Tabara baramaze gushika mu gihugu cose c'u Burundi kandi bariteguriye gukora ibitero ku butaka bw'u Burundi. Ni amakuru menshi ahambaye cyane twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akanika akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ukane no kuri share ubisangize bagenzi bawe kugira ngo bamenye ikibi Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abana b'u Burundi, kugeza naho agiye gukwegera igihugu mu ntambara bizwi neza ko adashobora gutsinda, mu gihe abasirikare be bashiriye muri Kongo abamaze abadandaza ku madolari, aho ubu ngubu abasoda b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo bafise ibibazo bikomeye cyane, aho bamaze iminsi bicwa na M23. Hashize ibyumweru bitari bike abatuye mu mitumba yegereye ishamba rya Kibira ya Gafumbegeti na Rutorero muri zone ya Butahana
yo muri komine ya Mabayi intara ya Cibitoki bavuga ko bafise ubwoba bw'inyeshyamba z'abanyarwanda bavuga ko ari zo mu mutwe wa FRN ngo zambura abanyagihugu ibizitunga ku gahato ku buryo bubabaje cane kandi bikaboneka neza ko bashigikiwe n'intwaro. Barasaba kongera aha abashinzwe umutekano bo kwirukana abo bantu bitwaje intwaro no gufata abakorana nabo byihuse. Kuri iyi ngingo ubuyobozi bwa komine bwemeza ayo makuru kandi bugagaragaza ko bwatangiye gukorana n'inzego z'umutekano. Abaturiye iryo shamba kimeza rya Kibira mu midugudu ya Gafumbegeti na Rutorero muri zone ya Butahana bavuga ko bahora baryamiye amajanja kandi bakavuga ko bariko barahungabanya umutekano wabo. Batinya igitero cy'inyeshyamba z'abanyarwanda zo mu mutwe wa FRN ngo zimaze imyaka igera ku 10 muri iri shamba rinini cyane nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ivuga. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, hashize ibyumweru bigera muri 2 uyu mutwe witwaje intwaro ugizwe n'abantu bavuga ikinyarwanda waka ku gahato abanyagihugu ibicuruzwa biva mu buhinzi. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yemeza ko bamwe mu basirikare bakuru b'u Burundi FDNB bahora bahabwa amafaranga n'izo nyeshyamba kugira ngo babagezeho ibyo kurya. Ikibazo cyo kubura ibiribwa kiragaragara mu nyeshyamba kubera gutinya kwicwa n'inzara batangiye gushaka ibyo kurya mu ngo ku ngufu nk'uko byatangajwe n'umwe mu banyagihugu bo mu mudugudu wa Gafumbegeti umutumba Gafumbegeti wahungiye muri komine Buganda n'umuryango wiwe. Undi munyagihugu wo mu mutumba wa Rutorero nawe uri hafi kugenda avuga ko atagishoboye guha ibiryo umutwe witwaje intwaro ndetse atagishoboye kwihanganira kuba uyu mutwe uri aha kuko ushobora guteza umutekano muke umwanya uwari wose kandi ugateza umutekano muke ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Nk'uko amakuru ava aho akomeza avuga ngo uruja n'uruza rw'izi nyeshyamba rwariyongereye nyuma y'aho hongeye kuvuga umwuka mubi mu mubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi nk'uko byabonetse ko na Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kuzishigikira ku rugero rukomeye cyane. Amakuru amwe kandi avuga ingendo nyinshi z'amato z'izo nyeshyamba hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bafashijwe na bamwe mu bayobozi mu nzego nkuru za gisirikare na gisivile mu Burundi begereye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. ngo izo nyeshyamba zifite gahunda yo kugaba ibitero mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'u Rwanda ziva muri Kibira. Ishyamba rifatwa nk'ibirindiro byazo aho nyine bavuga ko bagiye kugaba ibyo bitero bafashijwemo n'inzego z'umutekano nkuru ndetse n'abayobozi barongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe. Abanyagihugu bibaza impamvu abayobozi ba gisivile n'abasirikare badatanga ibisobanuro ku mpamvu ituma izo nyeshyamba ziba aho ngaho. Aba barasaba abashinzwe umutekano kandi kubuza abo bantu bitwaje intwaro guhungabanya ituze n'umutekano by'abanyagihugu. Umuyobozi wa Mabayi yemera ko azi ayo makuru kandi arateganya kubonana n'abayobozi b'ingabo bakorera muri iyo shyamba rinini cyane kugira ngo iki kibazo gikemuke byihuse. Jeanne Izomporera ahamagarira abanyagihugu kongera ingufu mu gufatanya n'ingabo baziha amakuru menshi kugira ngo bamenye neza aho izo nyeshyamba z'abanyarwanda ziherereye muri Kibira. Abajijwe kuri icyo kibazo ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana yavuze ko hashize ibyumweru amarondo mu ishyamba rya Kibira yongerewe hagamijwe kwirukana uyu mutwe witwaje intwaro. Ni mu gihe abanyagihugu bo bavuga ko hashize ibyumweru bamarewe nabi cyane kandi bakavuga ko bariko barakorana n'izo ngabo z'u Burundi mu bikorwa bariko barategura harimo gutera u Rwanda, ariko benshi mu bahanura bakavuga ko rwose leta y'u Burundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe bakikubita agashi bakareka kugumya gushyigikira izi nkorabara kuko bizabata ku w'amazi
kuko nibatera igihugu cy'u Rwanda ngo bigarukire aho ngaho, akaba ariyo mpamvu abarundi batandukanye baturiye iryo shamba rya Kibira batanguye bahunga ibyo biriko biraba, babona ko umwanya n'umwanya haba kurwana ku mpande zombi hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bigatuma umutekano uhungabana. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi basaba perezida wabo gukora ibishoboka byose kugira ngo ahagarike ibyo bintu ariko arakora, yifatanya n'inkorabara zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, dore ko abagize imitwe itwaje ibya gisirikare irwanya leta y'u Rwanda benshi muri abo bagizwe n'abasize bahekuye u Rwanda. Tuvuye kuri iyo nkuru iri kuvugwa mu ishamba rya Kibira, amakuru yacu tabanandize ku nkuru iriko iravugwa ku barwanyi ba Red Tabara, aho batanguye kwicwa kamwe kamwe kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yereke Red Tabara ko agiye kubakorera ibintu bikomeye cyane, ariko abatari bake bakavuga ko batagakwiye kwicwa, ahubwo ko yari akwiye kuganira n'abarwanyi ba Red Tabara amaze akabaha ibyo basaba, kuko ibyo basaba ntibigoye, ibyo basaba ni nabyo abanyagihugu bato bato bariko barasaba muri no minsi. Birirwa barahohoterwa ubuzima kandi ntibagaburirwa, inzara iri mu kubicira umugasho k'iperereza ry'u Burundi. Abo ni abarwanyi babiri b'umuhari Red Tabara, Egide Nkurunziza na Satuni Minani, nk'uko amakuru dukura mu iperereza ry'u Burundi abivuga. Ingingo yo kutabagaburira abo bapfungwa yatanzwe n'urongoye urwo rwego rusanzwe rutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu General Ildefonsi Habarurema. Abarwanyi babiri bakaba bakuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba aho bari bapfungiwe, ubu bakaba bapfungiwe ku cyicaro gikuru cy'iperereza ry'u Burundi riri muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Intumbero yatumye hafatwa iyo ngingo ngo ni ukugira abo barwanyi bapfe hazovugwe ko bishwe n'urw'akarago. Ni mu gihe kubagandagura hakoreshejwe ubundi buryo nk'uko byirirwa biraba ku bandi banyagihugu bisa n'ibigoye ngo, kuko isi yose izi ko abo barwanyi co kimwe n'abandi aho bose bagera kuri 17 bashikirijwe leta y'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda izuba riva. Naho leta y'u Burundi ishaka kugandagura abo barwanyi ikoresheje inzara, abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko ibizoshikira abarwanyi ari leta nyine izobibazwa, na cane cane abasanzwe bafata ingingo bene izo ngo, kuko barazwi. Bagasaba leta y'u Burundi kubahiriza agateka k'abanyororo naho baba bagirizwa abanyororo n'abafungwa ngo kiza ubwa mbere uburenganzira leta idashobora kubambura kandi badashobora kwakwa. Tubibutse ko abarwanyi babiri bakuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura mu gatondo ko kwa 29 Ruhuhuma 2024, baca bajanwa mu biro bikuru by'iperereza. Imbere y'uko abo barwanyi basohorwa ibohero bakaba babanje gukubagurwa n'abapolisi bahagarikiwe n'ubuyobozi bw'ibohero. Ibi akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko mu gihugu cy'u Burundi ariko harabaho amabi akomeye kandi amabi atagira izina. Twari twababwiye ko tuza kubabwira ku makuru ari kuvugwa mu gisirikare, ariko ikiriko kirashavuza abarundi batari bake, cyane cyane abafise abana mu gisirikare cy'u Burundi, no kubona umunsi ku munsi hariko haratahukanwa ibiziga ndetse ibindi ntibitorwe byatakaye mu ishamba rinini cyane rya Kongo, ariko bikaboneka neza ko atacu bibwiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo we ikimuraje ishinga ari ukugumya kwiyorera amafaranga atari make, amaze nawe akagumya amarira abana b'u Burundi ku icumu. Ariko ibi abarundi batari bake bakavuga ko batagiye kubyihanganira, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi hakabamwe abatanguye kugumuka bakavuga ko ibintu biriko birababaho biteye ubwoba, ko barahiriye gupfira igihugu cy'u Burundi batarahiriye gupfira igihugu ca Kongo. Akaba ariyo mpamvu umwanya uwari wose mushobora kumva ibara riguye mu gisirikare cy'u Burundi, kuko abatari bake barabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kubadandaza, kandi barabona neza ko atanico azabamarira uretse kugumya abicishiriza muri Kongo. Akaba ariyo mpamvu hari amakuru yatanguye kuvugwa avuga ko umwanya uwari wose ibintu bishobora guhinduka, kandi ko umwanya uwari wose abasirikare b'u Burundi bashobora kwirwanirira, kuko biraboneka neza ko batereranywe bikomeye cyane
n'igihugu cabibarutse. N'imirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho nyine hatoraguwe imirambo myinshi itari mike y'abasoda b'u Burundi. Habonetse imirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe muri Ngungu ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni uyu munsi kw'igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatanu 2024 hatoraguwe indi mirambo igera ku 118 y'abasirikare b'u Burundi, nyuma yuko muri ibyo bice hari habereye urugamba rukaze hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Ingungu habereye imirwano biza no kurangira aka gace ko muri teritwari ya Masisi kigaruriwe n'ingabo ziyobowe na Sultani Makenga. Nyuma y'iyo mirwano, imbuga nkoranyambaga zatangaje ko muri ibyo bice haguye abasirikare benshi b'u Burundi, harimo ko n'urubuga rwa Pacifique Ninahazwe, umurundi ushinzwe gutabariza bene wabo bari mu kaga, aho rwahise rutanga amakuru avuga ko abasirikare b'igihugu cyabo benshi baguye mu ntambara ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Anavuga ko atanze mpore ku miryango y'abarundi babuze ababo mu ntambara, abenegihugu b'u Burundi batazi ico igamije. Gusa urubuga rwa Pacifique Ninahazwe nta mubare rwatanze w'abasirikare b'igihugu cabo bapfuye, ariko ruvuga ko rugiye kuzatanga amazina yabo basirikare. Ibi kandi byavuzwe cyane mu mpera z'umwaka ushize nyuma y'imirwano yari yakaze yagiye ibera mu bice bya Masisi nk'ahitwa Kishanka no mu nkengero zayo, ndetse no mu bice byo muri teritwari ya Nyiragongo. Amasoko yacu avuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi zaburiwe irengero, abandi bakaba bamaze gufatwa mpiri, harimwo n'abandi bakomeretse. Aya makuru arahamya ko imirambo yabashije kugaragara y'izi ngabo z'u Burundi ko igera ku 118. Ibi akaba ari ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba kubona abana b'u Burundi bariko baricwa nk'impene. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akabandanya kwisarurira amadolari. Ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba. Turaza kubigaruka ko amakuru yacu y'ahanyuma. Wipfuza kuzajya mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugubyonda kuri sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.